Mwaramutse uno munsi nagiye kuri X nsanga hari ama spaces menshi cyane. Mugabo nja muri space imwe ya Dr. Mr. Mind, Dr. Mind whatever, kubera kenshi na kenshi ikunze kuba ari deba novuga itarimwo ibintu bimwe jewe nanka muri deba. Arivyo vyibingiye kuvuga usanga mu Barundi dukoresha igihe ahantu bari kubaraganira Barundi barafise ibi bintu bituma deba itagenda neza, ibiganiro ntibigende neza. Ariko nateguye ibintu 10 reka muvyumvirize. Icambere hari ikintu bita echo chamber, sinzi ko mu gifaransa bakita chambre d'echo. Donc aho abantu usanga bavuga ati bakabona ikintu yose, situation yose ko ari binaire, bati wewe ugomba kuburaha nakabaraha, hanyuma abari muri no mugwi bakumvikana bakavuga kumwe. No kuvuga wewe dufate nk'akaroro uri ku ruhande rwa Dede, no kuvuga ibintu vyose Dede ikora, babashinga amateka, babacamanza, baba vyose yaba jambo ryose nebavuze ni neza, nta kintu na kimwe cikosa kigira kibaho. Kubera ko bavuga n'ivyo mu karere, none ugacugira no muri Kongo ibintu vyose Wazalendo wakora, ibintu vyose FRDC ikora, ibintu vyose Faci akora ni fine perfect. Abo bantu FTD, CNDD, leta yacu, Wazalendo, FRDC, Chilombo, abo bantu ni mvuga kuri, ntibashobora kubesha, ntibashobora kwihenda, ntibashobora gukora amakosa, bama bari mu kuri buri gihe buri munsi. Ugaje uti no ku rundi ruhande naho nukuvuga abandi basigaye bari kuri M23, nukuvuga batazagukorana n'u Rwanda, bazagukorana na Kagame, bari kumwe na twirwaneho. Abo bantu bameze kuriya, to ugasanga abantu bagiye muri izo echo chambers, ugasanga nuko bimeze. Wowe rero uje ukavuga uti bon jewe sinemera CNDD, mugabo maître Katihabwa nk'umushikiranganje w'ubutungane ibintu amaze imisi akora ndabishima. Ngo mwivuze nibiki ngo nawe CNDD yakuguze? No, ndabishimiye, just ndabishimye. It was good. Wavuga uti bo Jenny baza yuko ibisavye gwe mu Cibitoki ishobora kuba ari error, nuko ndadutohoze ngo Kagame yaguhemvya ngahe. What? Ntanze opinion yiwanje. Donc ico kintu mu Barundi kibarabimwe gatuma bica deba, usanga ntivyoroshe ko mu gihe cyo muhurije ko mumvikana. Bo icya kabiri ni ibintu nita conspiracy theory, théorie du complot, aho usanga Abarundi bafise ibintu urabona iki cyamwaka naka yahuye na runaka bavuka nuku America, CIA, FBI, ibintu nyene atahantu na hamwe vyanditse, atanu hamwe babisomye, atamuntu numwe yavuze muri discours, mugabo bobo bafise ahantu babikuye. Harimo nka vya bindi nka kaka AI twahora tubona kuri sinze kujya muga kivuga amajambo, ibintu vy'ama théorie du complot bidafise udashobora kujustifia, utashobora gushira kuri toki, udashobora kwerekana. Ugasanga muri ivyo bintu nta muntu numwe afise inkuru y'imvaho, ivyo bavuga ntivyumvikana, bimwe baradendekanya, eka kabisa ukumva yuko na cyane biri simplistique. Nukuvuga ni nkabya bavuga ngo tumwasi w'u Burundi, ikintu cyose kitagenda neza ni Pacifique, iryo kitagenda neza ni Ubirigi, iryo kitagenda neza ni Trump, iryo kitagenda neza ni Empire Hima. Nukuvuga hari ikintu kimwe kijustifia vyose, nta kindi kintu na kimwe gishobora kujustifia feria y'u Burundi cyangwa ikibazo kiri mu karere. Usivye ico kintu wewe mugenda muravugana uti bakivugana n'isho gatatu, ico no kwita sinzi ko ari abikeje twita radio munwa, ico no kwita desinformation, misinformation, aho usanga abantu kumbure abavyeyi babo babikubwiye, kumbura bo muhorana kwirigara, kumbura wakuriye, kumbure mu nkambi y'impunzi, kumbure mu gisirikare, bagiye barafeeding abantu information itariyo, akariyo baca bagenda bavuga ngo je nukuri. Uje uvuga uti bon kumbura ko sukuri ngo bagutumye, uvuze uti bon je vyo navyo nzi neza birashoboka, ngo yango wewe ngo birashoboka gute, ngo abantu bose birazwi, ngo n'umwana w'imyaka 5 ibyo narabizi. Kandi ibyo bintu nanye ntavyazi, nta proof abifitiye. Ego nivyo yaravyumvise, bishobora kuba ari byo, bishobora kuba atari byo, muga ntigera bikestioninga kubera vyamaze kuba
encrypté mu mutwe wiwe agaca abigumana ko ni information donc yiyencrypta mu mutwe wawe ikiyandikamwo kandi utigeze uyitohoza utigeze uyiquestioninga. Iyo nayo iratuma deba idashoboka kuko uwo muntu ntaba ari open ku debate, ntaba yiteze ati bon vuga ndakumve hanyuma ndaguhe idei wanje. Reka da, wewe niba utavyumva uri kicucu, wewe niba utavyumva wavutse jura umwana, wewe niba utavyumva uri nkanagira bitabo, wewe niba utavyumva nta n'ubwenge ufise, wewe niba utatumva ubatse ko baguhemvye canke bagutumye, niba utavyemeye uku donc nisho no kwabwira ati bon je ntavyo nabwumve kumbe ndari gusoma amaraporo no vyemera. Reka da, bashaka uce wemera ivyo nyene bakubwiye there and then, ivyo nabo nyene biratuma deba ipfa itagenda neza. Icya kane, ibintu byo gushiramwo amarangamutima, ibishobisho, ama emotion. Ego ndavyumva politike y'iwacu harapfuye abantu barabuza ababo kumbura ibishobisho ntivyoburamwo, kubona ndashika no kuri ubwo bwo abantu bafise mugabe ifite ubwoba, ifite ibishobisho bituma utiyumvira neza. Harimo ibintu mu baburitse bavuga ngo it clouds your judgment. Burya nk'umuntu yabuze umuntu ntashobora kurezona kuko la peine est grande. Donc ivyo vyosha mu bishobisho cyangwa nakaransha bujuga cumutukanye usanga abantu bari baratukana, ukumva ko atokaruma gatoyi tekajike vyo numva hanyuma tutabihurije ko tuvugane muri vyo bishobisho. Bashaka kuba mwishavu, bashaka kuba mu bwoba. Ane cyo gatanu, ibintu by'ubwoba byo kuvuga ngo ni existential threat, kumva ngo iyi ntambara twese turahona, Uvira tukayiho igafatwa c'est fini twese turapfuye. Donc hano afise iyo mindset ishobora kuba ariyo, ishobora kutari bariyo, mugaga cya kumvisha ko kubera Uvira ifashwe muzo bapfuye umuntu wese avuga ikindi kintu ingene intambara imeze muri Kongo, atavuga ko abarundi bariko baradomina. Zavuga ngo gera shaka abadene cyangwa bari adwe cyangwa ndazi ko biriko biragenda, mugaga utavuze exactement uko avyifuza, acumva yuko wowe umumenashije, acumva yuko ushaka kwapfa, acumva ko ari menace. Ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane uwama wiyubara ko iyo ufise emotion nk'izo, iyo ufise ubwoba nk'ubwo bituma utiyumvira neza. Hariho ibintu bavuga, ni nayo mpamvu nk'akarorero ubona nk'umucamanza, umuavoka, siniko kwita umucamanza, umuavoka ntiyiburanira. Naho umuavoka byagenze gute, urubanza rwiwe arondera n'umuavoka kubera iki? Ubwo rubanza rurimwo hari ukuntu judgment yiwe ishobora kuba biese, ugasanga arahengamye, ugasanga ntagwihweje neza kubera nyene afise ubwira bwo kugira rutsinde, ugasanga hari ibibazo atibajije. Mugabo hayundi bagandiko cyo cyangwa uwundi mu avoka nawe ntiyiburanire. Hakaja ko kandi n'ikindi numvise mu mabudiste, umuntu iyo mwishamba uri mwishamba hagati ubona ibiti bitatu bikwegereye, ntushobora kubona neza ingene ishamba rimeze, ariko iyo uhagaze hejuru ku mutumba kure yaho washobora kubona ishamba, ukabona ko hacamo n'uruzi sepa n'ibindi nk'ivyo, uribona neza ngene riri danse ko ari nini cyane iyo uri kure yaryo. Niyo mpamvu nk'akarorero iyo hageze ibintu vy'amanegociation vy'amamediation barondera umuntu wo hanze, batarondera umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umuzahirwa bagenda muri Amerika muri Doha, nubona nabe ndabisuzugura, nukurondera umuntu ari detaché y'iyo situation, umuntu agatwe kiwe katarimwo, gutyo arashobora gukoresha umutwe adakoreshe amaranga mutima. Ivyo rero mu madeba no kubitahura ko abantu benshi bakubwira ngo ngo nuko utabirimwo, nuko utari hano hafi, nuko ata muntu wabuze, ahubwo birimwo uri hafi warabuze umuntu, bituma en principe ucukoresha ibishobisho n'amaranga mutima udashobora kwimvira neza kuri iyo deba muriko. So kuba umuntu ari kure irashobora ko avantage yo gutahura situation gusumvya umuntu ayirimo. Okay, icyo novuga cya gatandatu ni cakiri nyene nageze kuvuga, abantu usanga bari kukokeza intambara nk'umukomera n'umupira w'amaguru, turabapitse imba dore kano kuibarabara, nk'abantu bari kubashira amafoto y'abantu bapfuye kuri internet, bijyanye n'amakosa akomeye pe. Nta
agateka k'umuntu ubukangirije ujya umuntu wese naho aba ari umugwanyi yaramutse yitavye Imana afise agateka kiwe afise dignity yagomba guhamba n'iteka udashobora kumuhamba n'urengane muga ntucuvuga ngo hinga ufata amafoto ukureze kuri internet famille zabo ntizashaka kubona amafoto y'abantu babo ariko kuri internet je neza ko bijya bintu navyo bo bihagarika sinuba n'igituma abantu benshi na benshi ubabaje ngo ni pan africans ngo nabazungu babidutera hanyuma ukajugenda ukafata amafoto y'abantu ukajugenda urirata ngo raba twabumaze ivyo byo gusharing intambara nko kumenga n'umupira ariko ra cheering up ije nuvumenga ni ibintu biteye isone kandi yerekana kumenga nta humanity dufise umenga nta buntu dufise umenga natwe twabaye ibikoko mu bindi navyo no mu ma space nyina abantu kuvuga ngo tuzobapiga twapitse duhimese ibiri ko ikigira sura twe turakomera ivyo bintu byo kuryoherwa abanyafrika bene wacu bariko barapfa je nibaza ko ari bube gito dukwiye guhagarika as soon as we can kuko nibitwubahirisha nk'abantu bari muri kontina imwe ya Afrika kandi twese turi abirabura. Hanyuma icy'umunani rimwe ibintu ntabwo biba kujya ubibona kuko nk'akaroro nk'ivyo bintu byagoye mu Cibitoke hari abantu bari certain ko ari M23 ari Rwanda ariko rya provocation birashoboka ariko binashoboka yuko ari rwabiyatse batari bafise intention yo kurutera mu Cibitoke birashoboka navyo birashoboka n'ikindi je ntomenya kubera ntari umuhimbwa mu vy'intambara no muri ballistique no gene mipage panze muga guca wemeza ikintu kimwe kandi utabatanje kura matohoza ico gihe nawe nyene ushobora gusanga watize conclusion wihuta nanza akaro gusa ariko hari n'ubundi buroro bwinshi aho naka avuga ijambo canka aja ahantu canka akora iki abantu baca ngo burya gikoze kubera impamvu niyi kenshi na kenshi ibintu kujya ubibona siko biba biri hari ibindi biba vyihije inyuma ico kimwe nuvuga ngo waba kakusuda muri Kongo bagiye ku masezerano yo gufasha Chisekedi birashoboka ariko banashoboka yuko bagiye kugwanya Red Tabara nanza bampema bivyo birashoboka nubwo atavuga officiellement biranashoboka kandi ko uvuga ko bagiye kugwanya mugabo bagiye kurondera ubutare navyo birashoboka donc hari possibilité nyinshi ziba zishoboka kuri kadone ivyo mvuze ku radio kenshi na information officielle ari usanga atariyo moins encore information ziba ziciye kuri radio munwa ku marigara mu bari n'ahandi kenshi na kenshi ntiziba arizo canke abari ibindi bintu batashoboye kumenya kubera tutabirimwo kubera twebwe turi kure yavyo. Okay, icicenda novuga ikintu cukubaha opinion y'undi muntu. Ico kintu cyo gituma intambara muri Afrika ziba. Kubera urashobora kuja kuri space ko je aho magaze naha uko riko navuga ngo bo ngo none wewe ngokore kutabibona nk'uko wanje ntibishoboka ndabona nk'uko wawe nkane ntituri bamwe dufite experience zimwe dufite brain zimwe dufite logique imwe ivyo birashoboka situation nshobora kubona kuma byanka byakunda niba atari uko naka yagutumye naka yantumye kutuduwata je gufata ko ndi umwana nawe ninde yagutumye turabantu dukuze turafise brain turashobora kuyumvira n'abantu tuvuka sinzi ko mwebwe musana muvukana hari ibintu byinshi tuhurizako très normal wewe ucaduka okay sindagututse mugabo umuntu duhuriye kuri internet ntazi kwasa ntazi yaba ntazi vyaje ushaka duhuze gute buri kintu 100% Jeff sana tuvukana twonse rimwe twakuze dusangira igitanda tudahuza ku masije amwe come on donc umuntu mudahuje uravuga uti bon we no kubona je ndabona it's okay ndose information ihagije kumbure no kwemera mugabo naje yekana ko information kumbure ushobore kuba aho hantu hagaze yari umuntu ari raisonnable mugabo cyusanga ko utanyumvirije wewe utumwe na Kagame wewe kwanza umwansi w'igihugu raba nukusa ubwo n'ubujuju bukuzuyemo gusa no just ntuvyumva kumwe très normal ico ndacene abarundi takwiye kuduza amadeba kuduza intelligence kuri iyo niveau aho umuntu ushobora kudahuza ivyumviro byinshi mukaguma ataco mudafataye mu kanigo musanze cyo tuma muri Afrika b'intambara reka mbeke ndakirandireko mu bazungu cyo kumena aho nyene hari gihe babibagora usanga basha guhura badahuje ivyumviro bakicara bakadebata amasaha menshi hanyuma vyanse kumbura kashira mu matora canke ari bidasaba amatora bakirengana ati bo wowe remera ko Yesu yazutse it's fine je ntavyo nemera umakigumira hari umukristo n'umu ate mugabo kana fast to fast mugabo arundi no kwemera ibi utavyemeye ibitutsi ahubwo ndanakwica ibintu nk'ivyo donc no kuraba ko muza mura respecta opinion z'abandi bantu ibitekerezo ivyumviro by'abandi bantu nubwo muba mutabihurije ko kubera birumvikana ko umuva mufise experience itandukanye kahise kazoza kubu nibiki byose bituma
ibintu mushobora kuba muvyumva kumwe canke ukundi, ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bavyemvire kumwe. Bo ku ntambara yo muri Kongo rero ubu urumva abantu bamaze kwikrasa, twe turi kuhande rwa M23 FC u Rwanda, natwe kuhande rwa Tshisekedi Wazalendo Burundi Army, tuzobapika tuzobanesha, muzobaze no muri kahise Kirundo gigize gute. Bo je ko kinuvuga kimwe, intambara sinziza mfete, intambara ihitana abantu ku ruhande ruca nk'iruri, ariko na cyane cyane intambara kenshi na kenshi urashobora kubona ingene yatanguye mugaye ingene ihera nta muntu abimenya. Nico nagomba mpereza ko mugira umunsi mwiza, bye bye.